Inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu, Imana y'amahoro igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Muri izi nyigisho zo mu butumwa bwiza twarabonye ivuka rya Yesu Kristo ryabaye rimwe rudende, kameremere kiwe n'ibikorwa vyiwe bikaba agahebuza. Mu kiganiro cyacu giheruka twarabonye inyigisho za Yesu yatanze ari kumwe n'abigishwa biwe ku musozi. Izo nyigisho zishobora gushigwa mu majambo atandatu kandi yerekeye umuntu. Ari naco gituma Yesu yabwiye ishengero ati ntimumere nka za ndyarya. Murazi ico bisigura kuba indyarya. Niyo umuntu agaragara inyuma nk'ugororotse ariko indani yuzuye uburyarya. Arongera arababwira yuko bameze nk'imva ihomeshejwe ingwa ariko imbere yuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya. Nk'uko ayo majambo aboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ikigabane cya 23 ku murongo waho wa 27. Ntawashobora guhenda Imana. Ijambo ry'Imana riravuga riti kandi imbere yayo nta cyaremwe gihishijwe ariko byose byambaye ubusa, biragaragara imbere y'inyonga ziyizotubaza ivyo twakoze. Ayo majambo aboneka mu cete cyandikiwe Abaheburayo ikigabane cya 4 umurongo waho wa 13. Yesu yarabona uburyarya bwari mu barongozi b'amasinagogi, mu bafarisayo eka no mu bigisha ivyagezwe. Bagaragara nk'abagororotsi, basenga bisonzesha batanga amashikanwa, ariko mu vy'ukuri ntibakunda Imana n'ijambo ryayo kandi n'ubutame bwabo bwari ubw'ubusa. Nuko Yesu ariko yigisha intumwa ziwe arababwira ati iyo musenga ntimukabe nka za ndyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu mayira abiri ngo biyerekane imbere y'abantu. Ndababwira ukuri baramaze guhabwa impera zabo. Ayo majambo turayabona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo mu kigabane cya 6 umurongo waho wa 5. Niwagira ubuntu ntuzuvugishe inzamba imbere yawe nk'uko indyarya zikora mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri baramaze guhabwa impera zabo. Aya majambo arabonekana hajya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo mu kigabane cya 6 umurongo waho wa 2. Kandi iyo mwisonzesha ntimwigirirwe nk'uko za ndyarya zigira kuko biyoberanya mu maso ngo babonwe n'abantu ko bisonzesheje. Ndababwira ukuri baramaze guhabwa impera zabo. Aya majambo aboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo mu kigabane cya 6 umurongo waho wa 16. Ariko ndababwira yuko kugororoka kwanyu ni kutaruta uko abanyabwenge b'ivyanditswe nuko abafarisayo mutazoruha mwinjira mu bwami bwo mwijuru. Aya majambo aboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ikigabane cya 6 umurongo wa 5 no mu kigabane cya 5 umurongo wa 20. Hahigwa aboro mu mitima yabo kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Hahigwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka kuko ari bo bazohazwa. Hahigwa abafise imitima itanduye kuko ari bo bazobona Imana. Mwebwe nimube agahore nk'uko so wo mwijuru aragahore. Aya majambo tuyabona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo mu kigabane cya 5 usomye ku karongo kaho ka 3 ugaca usoma n'akarongo ka 6 n'ak8 ugaca usimba ugasoma ku karongo ka 48. Muce mw'irembo ripfunganye kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihamo ari byo bijyana abantu mu mahonero kandi abahaca ni benshi, ariko irembo ripfunganye n'inzira ntoya nivyo bijyana mu bugingo kandi abahabona ni bake. Aya majambo tuyasoma hajya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo mu kigabane c'indwi umurongo waho wa 13 n'uwa 14. Yesu abwira abantu ko bakwiye guca mu nzira ipfunganye kugira baze baronke ubugingo budashira. Mbega woba warazirikanye ivyo Yesu yavuze ku bijyanye n'inzira y'agakiza? Mbega Yesu yavuze ko umuntu yomera gute kugira abe mu nzira y'Imana? Yaravuze ati mugire imitima itanduye.
mbega umwana wo mu rubyaro rwa Adamu yabyariwe mu cyaha yogira umutima utanduye gute? Mbega hari icyo yokora kugira ahindure umutima wiwe mubi ubu wejejwe uhimbara Imana? Oya, umuntu ubwiwe nta na kimwe yokora kugira yeze umutima wiwe. Nk'uko ishami ry'igiti naho ryomara igihe kinini cyane mu mazi bitotuma rihinduka ingona, niko twebwe abanyabyaha ataco twokora kugira dutunganire Imana. Ariko mu mwanya dusigaranye uyu munsi turaza kubona yuko ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Ubu naho reka tubandanye dusoma mu butumwa bwiza turaba ingene umwe mu barongozi b'isinagogi w'i Yerusalemu yitwa Nikodemu yaje kuri Yesu mw'ijoro. Yesu aramwereka ingene umunyabyaha ashobora kugira umutima utanduye n'ingabire y'Imana y'ubugingo budashira. Reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 3 uhereye ku murongo waho wa mbere. Havuga ngo hari umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemu, yari umukuru wo mu Bayuda. Uwo aza kuri we mw'ijoro aramubwira ati, mwigisha, turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana, kuko ata muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ivyo ukora shita Imana iri kumwe nawe. Yesu aramwishyura ati, nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, umuntu ashobora ate kuvyagwa ashaje? Mbega yoshobora gusubira mu nda kwa nyina akavuka? Yesu aramwishyura ati, nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe n'amazi n'impwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikivyawe n'umubiri nacyo ni umubiri, ikivyawe na mpwemu nacyo ni mpwemu. Ntutangazwe nuko nkubwiye ntimurakwiye kuvyagwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuhuta aho ugomba, nawe ukumva igihuhuta cyawo, ariko ntumenya aho uva naho ujya. Uko niko amera uvyawe na mpwemu wese. Nikodemu aramubaza ati, ivyo bishoboka gute? Yesu aramwishyura ati, ni wewe mwigisha w'Abisirayeli kandi ntutahura ivyo? Nukuri ndakubwire, twebwe tuvuga icyo tuzi kandi dushingira intahe icyo twabonye, ariko ntimwemere igishinga ntahe cyacu. Ko nababwiye iby'isi ntimwemere, none muzokwemera mute ninababwira ivy'ijuru? Nta waduze mw'ijuru atari uwamanutse ava mw'ijuru, niwe Mwana w'umuntu wo mw'ijuru. Kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko Umwana w'umuntu akwiye kumanikwa, ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga Umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Amen. Reka twiyumvire gato kuvyo umwami Yesu yabwiye Nikodemu. Yaravuze ati, nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavutse ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Ubwirizwa kuvuka ubwa kabiri. Mbega Nikodemu yaratahuye icyo kuvuka ubwa kabiri bisigura? Oya, nico gituma Yesu yavuze ati, uri umwigisha w'Abisirayeli kandi ntutahura ivyo. Ikivyawe n'umubiri nacyo ni umubiri, ikivyawe na mpwemu nacyo ni mpwemu. Murakwiye kuvyagwa ubwa kabiri. Aya majambo aboneka hajya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ikigabane cya 3 umurongo wa 10 hamwe no ku murongo ugarutse ku murongo wa 6 n'uw'indwi. Mu ncamake Yesu yariko abwira Nikodemu ko umuntu wese yipfuza kubona Imana akazobana nayo mu bwami bwayo ibihe byose, ko akwiye kuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri bisigura kuba warahinduwe na mpwemu yera, ukozwa ukagirwa mushya n'ubushobozi bwa mpwemu yera, ukavyarishwa ubushobozi buva mw'ijuru butandukanye cyane nuko amashengero ameze. Ubwirizwa guhinduka imbere muri wewe mu mutima wawe, kuko uwavyawe akomotse kuri Adamu wese afise icyaha, kandi nta bwami bw'ijuru ashobora kuronka. Imana ubwayo niyo ibwirizwa gukora igitangaza mu mutima wawe ikawunagura, kubera ibibora ntibiragwa ibitabora, nk'uko tubibona hajya mu cete cya mbere Paulo yandikiye Abikorinto ikigabane cya 15 ku murongo waho wa 50. Muri make mubwirizwa kuvuka ubwa kabiri. Nico gituma Yesu yigishije umwigisha Nikodemu, ariko Nikodemu bimugora gutahura. Acabaza Yesu ati, ivyo vyoshoboka gute? Novuka ubwa kabiri gute nkaronka umutima mushya kandi utunganye? Yesu aramwishyura ati, kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko Umwana w'umuntu
akwiye kumanikwa ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi niko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Yesu yariko abwira Nikodemu ko nk'uko Abisirayeli barangamije mu kwizera bakaraba inzoka icuzwe mu muringa hanyuma bagakira, ko n'uruvyaro rwa Adamu nago rukwiye kwizera mu muti Imana yatanze kugira irukize Gehinomu. Twese tumeze nk'Abisirayeli bakomowe n'inzoka. Satani ameze nk'inzoka ikomora, kandi icyaha kimeze nk'ubumara bwica. Satani yakomoye uruvyaro rwa Adamu, ubumara bw'icyaha nabwo nibwo buzoduhonereza mu muriro ibihe bidashira. Imana itaduhaye umuti, nta bubasha na buto dufise bwo kwikura mu rubanza rw'Imana, kandi impera y'icyaha ni urupfu n'umuriro. Ariko Imana ishimwe cyane, umwami uhoraho nk'uko yatanze umuti wo gukiza Abisirayeli ubumara bw'inzoka, niko n'uruvyaro rwa Adamu yaruhaye umuti wo kurukiza ubwo bumara bw'icyaha. Woba uzi umugambi w'Imana wo kunagura imitima y'uruvyaro rwa Adamu rwuzuye icyaha? Mbega umwami Yesu yabivuze ku iki? Yaravuze ati umucunguzi yera azoshigwa hejuru kugira aneshereze icyaha abanyabyaha, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko aronke ubugingo budashira. Mbega ninde azocungurwa? Ivyanditswe vyeranda bibivuga ku iki? Biravuga biti kugira ngo umwizera wese ntazapfe. Mbega birakwiye ko tumwizera? Dutegerezwa kwizera umucunguzi uw'Imana yarungitse. Mbega uramwizera? Urizera mu mutima wawe yuko adashaka ko abantu bahona? Yarungitse ku isi Yesu Kristo umucunguzi ku bwawe kugira akurihire umwenda w'icyaha. Umuti w'ubugororotsi w'Imana ku kibazo cy'icyaha cyacu ni urupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba. Ivyanditswe vyeranda biravuga biti umwe Yesu Kristo atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Turabibona hariya mu cete cya kabiri Paulo yandikiye Abikorino mu kigabane cyaho cya 5 umurongo wa 21. Mukunzi, Imana ntirahinduka. Icyo umwami Yesu yavuze abwira Nikodemu haraciye imyaka ibihumbi n'ibihumbi, n'ubu iracyakikubwira nawe. Ubwirizwa kuvuka ubwa kabiri. Imana irashaka kweza umutima wawe iwugire musha ikoresheje ubushobozi bwayo, ariko ubwirizwa kwizera ijambo ryayo, ukizera uwo yarungitse Yesu Kristo atigeze kumenya icyaha, ariko Imana ikamuhindura icyaha ku bwawe kugira ngo muri we uhinduke ukugororoka kw'Imana. Birakwiye kandi birabereye yuko wizera ijambo ry'Imana, ukizera na Mesiya uwo yarungitse. Urakwiye kwizera Yesu uwo utigeze acumura, akemera akikorera ibyaha kugira ngo ube hafi y'Imana ibihe byose. Urakwiye kuvyagwa ubwa kabiri. Iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Mukunzi, wakoze kudukurikira mu kiganiro gikurikira. Imana ibikunze tuzobandanya mu butumwa bwiza, twumve ikiganiro umwami Yesu yagiranye n'umugore yari afise abagabo 5. Imana iguhezagire kandi ugumize ku mutima ijambo Yesu Kristo yavuze ati ntutangazwe nuko nkubwiye ntimurakwiye kuvyagwa ubwa kabiri. Turabibona hajya mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana 3 umurongo w'7. Hahigwa abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona Imana. Mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo 5 umurongo w'8. Muhejeje kumviriza ikiganiro inzira yo gutungana. Ufise ikibazo canke ico wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera
ni mw'irohero ya mbere ibara ryitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglikani rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité.